Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Turi kuwa Mungu kw'itariki ya 6 Gitugutu 2024. Aho uri hose turaguhaye ikaze wewe udukurikira uri mu Burundi, wewe uri mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'Uburundi, wowe uri ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure harimwo Aziya, Australia, Amerika hamwe n'Uburaya. Turazi ko mukurikira ivyo tubagezako iminsi yose. N'umwanya rero twabateguriye amakuru harabana na Pacifique Nahazwe hamwe n'ico apfa na leta y'u Burundi. Pacifique Nahazwe ni umwe mu barwanira agateka kazina muntu azwi cane mu Burundi, akaba yaramenyekanye cane kw'isi yose muri 2015 mu gihe c'ikibazo ca politike mu Burundi, nk'uwari arongoye ndetse na n'ubu akaba arongoye ishirahamwe ry'abanyagihugu ryitako agateka kazina muntu FOCODE canke Forum pour la conscience et le développement. Nahazwe yagize uruhara rukomeye mwiyerekano yo kwiyamiriza umugambi wa Perezida Pierre Nkurunziza wo kwiyamamariza ikiringo ca gatatu. Benshi babona ko binyuranye n'ibwirizwa shingiro. Kubera ibikorwa vyiwe yarahizwe na leta bituma ahungira hanze y'igihugu, aho abandanya gukorera ibikorwa vyo kurwanira agateka kazina muntu mu Burundi. Impari hagati ya Pacifique Nahazwe na leta y'u Burundi zikaba zishingiye ahanini ku bijanye n'ivyabaye muri 2015 igihe Perezida Nkurunziza yatangaza ko agiye kwiyamamariza ikiringo ca gatatu. Ibwirizwa shingiro ry'i Burundi rikaba ritegeka ko Perezida atarenza ibiringo bibiri, ariko abari bashigikiye Nkurunziza bavuga ko ikiringo ciwe ca mbere kitokwibazwako kuko yagitowe n'inama nshingamateka ngo atari n'amatora rusange. Iyo ngingo rero yateye impari nyinshi mu gihugu no kw'isi yose, benshi bakabona ko rirenze no ku mategeko y'igihugu no ku masezerano y'Arusha yatunganije amahoro mu Burundi nyuma y'intambara y'abanyagihugu. Ese Pacifique Nahazwe ubundi apfa iki na leta y'u Burundi? Ese ibikorwa vyiwe akora abategetsi b'u Burundi boba babibona gute? Ni kenshi yahizwe ndetse ashaka kwicwa nyuma yo gucibwa urubanza ko yoba ari mu bagerageje guhirika ubutegetsi muri 2015. Ibi vyose tugiye kubigarukako muri aya makuru asesenguye kandi atomoye twabateguriye. Ni kuri Imboneshakure ya Hejuru TV, fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turabahaye ikaze. Mu kurwaniriza ingingo y'uko Perezida Pierre Nkurunziza yaragiye kwiyamamariza ikiringo ca gatatu, Pacifique Nahazwe n'abandi bari barongoye amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike barateguye imyiyerekano myinshi mu gisagara ca Bujumbura basaba ko amategeko yubahirizwa kandi ko ibiringo vy'umukuru w'igihugu bigumizwa uko vyari vyagenwe. Nk'urongoye FOCODE, Pacifique Nahazwe yari imbere muri iyo myiyerekano ari mu mutekano, ariko leta yaciye ifata ingingo z'akaguma cane mu gukumira abiyerekana. Ico gihe umutekano warahungabanye, abantu isinzi baricwa n'abashikiranganji bakavuga ko bateguye iyo myiyerekano ari abanzi b'igihugu. FOCODE niryo shirahamwe ryashinzwe kandi rirongowe na Pacifique Nahazwe, ryaragumye rivugira agateka kazina muntu, demokarasi ni ubutegetsi bwiza mu Burundi. Iryo shirahamwe rero ryari rifise n'imigambi myinshi yo guteza imbere agateka kazina muntu, inyigisho ku banyagihugu no kurwanya ibiturire. FOCODE yarakora amadosiye yerekana ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi, harimwo kwicwa kw'abantu batagirizwa, ugufungwa kwa politike no guhonyanga ubwigenge bwo gutanga ivyiyumviro. Ishirahamwe ryakoranye n'imirwi mpuzamakungu nka ONU kugira ngo vy'akarengane mu Burundi bishikirizwe abari bakwiye kubimenya. Umugambi nyamakuru wa FOCODE rero wari ugutoza abanyamuryango no kumenya guharanira agateka kabo. Iryo shirahamwe rero ryatunganya inyigisho, ibiganiro vyabereye mu kibano n'imyiyerekano y'amahoro bigamije gushirako umuryango uzwi kandi wubaha uburenganzira bwa kiremwa muntu. Habaye rero n'ivyo kurwanya ibinyoma no kunesha ibiturire, kuko FOCODE yararwanya bikomeye ibiturire mu butegetsi bw'u Burundi, isaba ko hoba gukorera mu muco no gukurikiza amategeko. Ivyo vyatumye iyo societe civile ifata ikibanza gikomeye mu gihugu, ariko rero bikayitera kwangwa cane n'abari mu butegetsi. Mu gihe rero imyiyerekano yo muri 2015 yariko ikura, inyishu ya leta y'u Burundi yararushirije kuba gahotoro. Pacifique Nahazwe
hamwe n'abandi barongoye amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike baragirijwe ko bashaka guhungabanya igihugu. Leta yarahagaritse ibimenyeshamakuru vyigenga, ifata abaharanira demokarasi n'agateka kazina muntu, kandi irafata ingingo zo kugara amashirahamwe atandukanye harimwo na FOCODE. Ninahazwe yaciye acika kw'icumu kuko n'amagara yiwe yabona ko ari mu kaga, bituma ahunga igihugu. Mu kwezi kwa Rusama 2015 habaye n'igeragezwa ryo guhirika ubutegetsi igihe Perezida Nkurunziza ari hanze y'igihugu, bituma ibintu birushirizaho kuba bibi. Pacifique Ninahazwe hamwe n'abandi barongoye amashirahamwe baragirijwe ko bari inyuma y'ico gitero, naho ata bimenyetso vyerekana ko ivyavuzwe ari vyo. Kubera ko rero yari amaze kwagirizwa nk'umwe mu bansi b'igihugu, yaciye ahungira hanze nk'uko vyakozwe n'abandi barwizatunga benshi hamwe n'abamenyeshamakuru. Naho yahunze igihugu, Pacifique Ninahazwe n'ishirahamwe FOCODE barabandanije ibikorwa vyabo hanze y'u Burundi. Barakoresheje imihora y'abaharanira agateka kazina muntu bari mu gihugu vy'ubuhungiro, ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi bakaba bakora. FOCODE rero ikaba yaragomye ikora n'amadosiye yerekana ukugandagurwa ndetse no kwica agateka kazina muntu, kandi ikabandanya no guharanira ubutungane ku banyagihugu bo mu Burundi. Iryo shirahamwe rero rikaba ribandanya gutanga n'amadosiye mu mirwi mpuzamakungu yerekana ibibi ndetse n'amabi akorwa n'intwaro iriho, cane cane nko gufunga abadafise ivyaha ndetse no guhohotera abadashigikiye ubutegetsi buriho. Pacifique Ninahazwe kandi yarakoresheje n'amajwi yiwe gushiraho rero ingingo abenegihugu bogenderako kugira ngo ibibi abarundi barimwo babimenyeshwe, ndetse kugira ngo banirwaneko. Gusa rero yarabaye n'ijwi rikomeye mu kwiyamiriza abatunganije iterabwoba mu Burundi. Naho Perezida Nkurunziza yapfuye muri 2020 agasubirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, hari vyinshi vyakozwe n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike nka FOCODE rero, kandi biracabandanya. Abanywanyi b'ayo mashirahamwe rero bakaba bibutswa gukora uko bikwiye mu gihugu, kandi n'abari mu buhungiro nka Pacifique Ninahazwe baracafatwa nk'inyangamugayo. FOCODE hamwe n'ayandi mashirahamwe agerageza gutunganya ibikorwa vy'iterambere bigendera ku mategeko barashikirwa n'intambamyi nyinshi, ariko n'ibikorwa vyabo biracafise n'akamaro kanini mu ntambara yo guharanira ubutungane, demokarasi n'agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi. Pacifique Ninahazwe ubu akaba mu gihugu c'Ububirigi, aho yahunze muri 2015 nyuma yo kutumvikana vya politike kwabaye mu Burundi, kubera ko rero yaganiriye cane ku bijanye n'ikiringo ca gatatu Perezida Pierre Nkurunziza hamwe n'ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ninahazwe yagiye mu buhungiro nyuma y'uko ubuzima bwiwe bwabaye mu kaga. Umuvugizi rero aboneka ko acisha ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru z'abagiye baranyuruzwa, abagiye barahohoterwa. Benshi rero akaba ashirwa no mu madosiye akomeye cane. Akarorero mukaba mwibuka ivy'igitero cabaye i Bujumbura, aho Pacifique Ninahazwe yoba yarashizwe mu majwi nk'umuntu yoba yarashigikiye abateye amagrenade i Bujumbura. Urumviriza ko rero nubwo ari mu buhungiro ndetse ibikorwa vya FOCODE biracobandanya, ariko kandi akabandanya yagirizwa ko ariko agumura abantu ngo nk'uko yabikoze muri 2015. Benshi rero bakaba bamushigikira ku nkuru ziwe ashikiriza ku rubuga rwe rwa Facebook, ndetse no ahandi hatandukanye mu biganiro aremesha, ndetse n'ivyo aba arimwo nk'umutumire. Bikaba rero bigaruka ku ngingo zigiye zitandukanye muri politike, ubutunzi, umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane hamwe n'ibindi vyinshi mu gihugu c'u Burundi. Azwi nk'umuntu rero aba afise amakuru menshi arabana n'ubutegetsi buriho bwa Varisito Ndayishimiye n'amakosa bakora. Mu yandi makuru reka tuje mu ntara ya Kirundo muri komine Ntega. Abadandaza rero bariko biyamiriza amanyanga mw'itangwa ry'ibinyobwa vya Braludi SA. Abadandaza rero bashikiriza ko umusitanteri w'iyo komine Mbanzabugabo Pierre Claver avadikanije na Samuel aserukira Braludi mu ntara ya Kirundo bateguye amanyanga mu gutanga ibinyobwa babicishije mu vyo bise bar model. Abafise ivyo yise bar model nibo baca bahabwa ibinyobwa vyinshi cane kurusha abandi, mu gihe aho bakorera hadatandukanye n'aho abandi bakorera, nk'uko bigaragarira ku rupapuro rwerekana ko ivyo binyobwa
itangwa. Ikibabaje nuko rero ubwo bubare bwashizweko kugira ngo ku murwa mukuru ntihaze harabura ibinyobwa, ariko rero bahejeje kubihabwa inyuma y'akanya gato gusa ntawe usanga ikinyobwa. Baca rero banyegeza ivyo binyobwa kugira babigurishe ku giciro c'umurengera, aho ikinyobwa nka Primus kigurwa ibihumbi 4 vy'amarundi, nayo Amstel ikagurwa hagati y'ibihumbi 6 vy'amarundi n'ibihumbi 7 vy'amarundi, byose bikaba musitanteri arorera nk'ubahagarikiye kuko naho abanyagihugu bamwitura kugira bahagarike ataco yigera akora. Andi manyanga rero biyamiriza nuko musitanteri akorana n'abadandaza bamwe bamwe bagafata ubunywero busanzwe bakabwita VIP kugira baronke uko bagurisha ivyo binyobwa ku giciro c'umurengera. Bagatanga akarorero k'uwitwa Janvier yafashe aho akorera hita VIP kandi ari ahantu hasanzwe Primus ayigurisha ibihumbi 5 na Amstel ibihumbi 9. Janvier rero agasigura ko yarishe muri OBR, abandi badandaza rero bakibaza nimba bose boja kurira muri OBR kugira buzimbe abanyagihugu. Abandi rero badandaza bakiyamiriza ayo manyanga ya musitanteri n'userukira Braludi mu ntara ya Kirundo, bakabasaba ko ayo manyanga ahagarara bakarenganurwa kuko bose bariha amakori angana muri OBR. Aya makuru tuyabandanirize mu yariko avugwa cane mu gateka ka muntu. Muyinga igendereza ryaranyuruje mwe mu bahoze ari impunzi yahatahutse ava mu Rwanda. Karangwa w'imyaka ishika 40 ntazwi irengero ryiwe kuva kwa 20 Nyakanga guheze. Yakuwe ku rugo iwe mu gace ka Kijumbura muri komine Giteranyi mu ntara ya Muyinga muri aroko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Imbonerakure aribo banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD bamunyuruje, baciye rero bamuhana igendereza muri iyo ntara. Uwo yanyurujwe yahoze ari impunzi mu ikambi ya Mahamba mu Rwanda, haraheze hafi imyaka 2 agarutse mu Burundi. Ku mugoroba wa 20 Nyakanga nk'uko bivugwa n'ababibonye, imbonerakure zo mu gace ka Kijumbura muri zone Musaka zaramufashe hafi isaha 1:15 z'umugoroba mu gihe yaratashe muhira iwe. Zaciye zimushikiriza vyihuta Wilson Nzisabira, niko bavuga. Wilson Nzisabira n'urongoye igendereza mu ntara ya Muyinga aravugwa cane mu mabi akorerwa abanywanyi b'ibigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Umugabo rero yari yashitse mu Giteranyi ari mu modokari y'ibiyo bitabona yakoresheje mu gutwara uwo yahoze ari impunzi. Iyo modokari rero yerekeje ku mugwa mukuru w'intara kubwo babonye iryo nyuruzwa, kuva ico gihe umuryango we uvuga ko wamurondeye mu busho bwose bwa leta uramubura. Imvo y'iryo nyuruzwa nuko abanyagihugu bavuga ko batazi gushika ubu imvo yatumye anyuruzwa, ariko kubw'amasoko yegereye Karangwa yagirizwa kuba avugana n'abarundi basigaye mu buhungiro mu gihugu c'u Rwanda. Imbonerakure n'indongozi zo ngaha bama bikeka Karangwa ko yagumanye imigenderanire n'abarundi basigaye mu Rwanda, ariko ntawe ari yibaza ko urwo rwikeko rwari gushikaho umunsi umwe yonyuruzwa. Ni kumwe mu bo mu muryango wiwe agaragaza umubabaro. Karangwa ntiyari mu mugambwe n'umwe wa politike bw'amasoko yacu. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD Kijumbura boba baramwegereye kenshi ngo bamwinjize muri uwo mugambwe biranka. Bamwegereye rero bakaba bibaza ko iyo yoba kandi ari n'iyindi mvo yoba yaratumye anyuruzwa. Umuryango we rero ukaba usaba ko arekurwa, ngo ntibatubwire n'imiburiburi aho afungiye. Karangwa ni uwa kabiri anyurujwe i Muyinga rero mu kiringo kidashika ukwezi. Mw'ijoro ry'uwa 31 Nyandagaro amakuru mu gipolisi c'u Burundi yaranyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi ku mugwa mukuru w'iyo ntara Gratien Macumi. N'ubu ntaratorwa abantu bayobewe iyo ari. Mu gisata ca politike tubabwire ko ivugizo gahone muri Makamba imigambwe imwe n'imwe ntirekuriwe no kugira amanama. Musitanteri wa komine Vugizo mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi niko yagirizwa kutihanganirana mu vya politike no kuzingamika demokarasi. Vyatumye nuko yabujije amanama y'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Barongoye umugambwe CDP bakaba bavuga ko musitanteri wa Vugizo Diomede Dusengimana yabujije inama y'umugambwe wabo yari itegekanijwe kuwa gatandatu kwa 28 Nyakanga. Abo nyene bavuga ko musitanteri yari yabasavye amazina y'abari muri komite y'umugambwe muri komine no ku mitumba baheze babone kuronka uruhusha rwo kugira iyo nama.
urongoye SDP yarabikoze mugabo musitanteri ngo ahava aronka ikindi citwazo ko bwiwe barongozi b'uwo mugambwe yavuze ko ashaka amanomero ya telefone y'abanywanyi bagize ayo makomite bikaba rero bitashoboka kuko si bose batunze amatelefone niko yavuze. Inama rero yahagaritswe ku munota wa nyuma kuko abarongoye SDP bo bavuga ko ivyo musitanteri wa Vugizo hagira ari urwenge rwo kuburagiza kubera ko uwo mugambwe aheruka kuronka abandi banywanyi bawinjiramwo bavuye rero kuri CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi. Abarongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu baravugishije Diomede Dusengimana musitanteri Vugizo yishuye ngo hindure Noel arongora umugambwe uri muri komine ahandi hoho nta nama izokwigera ihabera. Sigura ko atari ubwa mbere uwo mutegetsi abuza amanama ya SDP mugabo ngo haraheze n'igihe abigira. Abarongoye umugambwe rero bakaba bagiriza umusitanteri kutihanganira abo badahuje ivyumviro vya politike bo bakabona ko azingamika demokarasi. Umugambwe Prona nawe usanzwe rero wagirizwa kwegera ubutegetsi nawe nyene warabujijwe kugira ikoraniro muri iyo komine. Naha duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa tubafite n'ayandi makuru havugwa cane muri politike hamwe n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda tibagiye kandi n'arabana n'umutekano. Ivyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yatangaje ku mbonerakure zo mu makomine ahantu bene u Rwanda turaza kubigarukako mu makuru yacu ari mu masaha y'imbere. Mbasabire kugira ntimuze gucikwa n'ivyo byose turaza kubagezako. Imana ibahezagire.